ubwo nyene muca mwandike kete cyo gusivya match urabona ikindi naco nk'ubu nk'ibintu vy'imigwi vyerekeye inuze ya uburaro sinzi ntumbwira ingene ushobora guzinya kontra na societe ndiko ntuyibwire basi nyubakira inzu z'abakinyi canke nk'ubu eje nimwavuze ko ntuze ya boma muri bajya majya kuri stade igezi iwawe ije n'igihugu hajya nk'ubu nk'abantu ubona ibintu byacu byose kume ngo byamara ibintu byifata kibanza kandi umva ni equipe y'intara hajya barashobora kugenda kuri buramatari bujya mu mategeko y'igihugu arafise tura gutanga itongo ati buramatari duhitongo hanyuma bagakoresha ibikorwa rusange abanyagihugu bose bakaca bubaka nk'amashambure 12 cyangwa amashambure 13 abakinyi bose bamumamuru bakaca babamo none umva ko ya dépense yanuze izo bigabanutse sinumva ingene hari abarima genda mufumba basi musaba amatongo murime mu ibigori n'umuceri uzorujya abakinyi kugira mugabanye dépense y'ivyo mwahora mubwira izo zose nutuntu dutoyi Real Madrid irafise amazu ipangishije hajya muri nuze i Madrid i Madrid irafise amazu ipangishije Barcelona mbere urazi ko Barcelona ifise iyorero ry'ingurube nikubera na izina ryayo nibagiye kuryandika nari kubiyeka ukacuja kubirondera wenda kubwiye abarundi turafise ikibazo sinakubwiye ko turafise ikibazo iyo ni Real Madrid ikukubitiye iyororero ry'ingurube ariko ngaho Barcelona Real ifise iyorero ry'ingurube ifise iyorero rya ama cheval indogoba baza baragurisha imwingo none Ramos ntuzi ko ayifise cyangwa equipe nka Real twemera ikora ayo ma projet mwe mwita ko ari abana wewe uri equipe mu Burundi kubera gutoya akora byari Rayon Sport iruka gusinya kontra na Boulangerie oya reka ndakubwiza ukuri reka gatoya tugende ko karowe gashoboka nk'ubu equipe kora ubugaboro bwa za Real yo kwibera sharp reka ngoresha iyo mvugo ikumva nka kakamo kanye nicubahiro umukuru w'igihugu inkwavu bakorora inkwavu urumva inkwavu ugafata investissement ugashiramwo inkwavu mukorora wibaza mu byushobora kugaburira abakinyi bawe mu myaka 5-10 kuzokwigera uja gufata ama dépense y'inyama wagiye kugura ku kiroko imisi yose mwizo cyangwa umviriza ikindi naco yive none si inkwavu ntiziribwa na bose ukacugenda ukavuga ati jewe ndasinze boucherie y'inkwavu ukacumobiriza babafana umufana wese yiyemera wa Vitaro akeneye inkwavu aze ngaha cyangwa ukacushinga akabare bita ku nkwavu voilà umufanzi wese wa Vitaro ukagira ukacuhamagara akabare kitwa ubwo ari abantu bataragukopiye tuza kurengana tubona pancarte yanditse ko ku nkwavu mba ukacuma turabuze abantu bagira marketing ariko byo byose rero ni ibintu federation yama yagarutse ko buri mwaka federation irasaba imigwi ati nyabo nimutange nimushire bisata byo kumenyesha amakuru mu migwi yanyu Alonzo reka ndakubwire ikintu kimwe ifundikanya igatora nk'umuntu Alonzo reka ndakubwire ikintu kimwe burya hariho guhimiriza babitanga nk'itegeko kugira ngo wirengane babitanga nk'itegeko reka ndakubwiza ukuri nagwaye akarorero twe Fisto yaje ngaha arakubwiye ati ibi byose je ni volonté nigiriye ndagiye recherche nigiyari wumvise basi federation yafashe umuhinga wibi aje gusigura aca hamagara imigwi yose bagire seminaire y'imisi 3 wabateguriye akayi uvuga uti ba president ntimwitwaze ngo bikini rondera umwanya wanyu na federation ifise mu ruhari baravuze mu ruhari iyi sensibilisation ngira neza ukiri ngaho nyene urabona iyi structure Young Africans kugira imeruko bahamagaye aba specialist bo muri La Liga voilà ivyo mushaka kubitohoza murabe interview yanuze ya engineer Herse n'umunuze yakoreye kuri Wasafi nejo yarayikoze yara bafashe aba specialist muri La Liga barubwiye ati La Liga nimuze mutwigisha La Liga ikiraza aba specialist bacaja muri Yanga barabigisha structure zose z'umupira umviriza renda kubwire ntago kiri ndacagenda ntuzeya Botswana mona Botswana ko muruko muravuga ngo Botswana nta ligue yayo tu na ligue yayo tu Botswana bafashe directeur technique yari muri Simba yari umu South African bacha baramurekrita acagenda bagati turakeneye dutunganirize by'umupira wacu
2 ans resultat Botswana cironka equipe ija mu matsinda urumva muri sport yabo ibintu byarahindutse Botswana ironse médaille d'or zibiri médaille d'or kuri 200 na médaille d'argent umengo kwijana muri Jeux Olympiques Botswana ugenda murabe kubera iki baricaye barahamagara abantu barabigisha ubu mu kwezi guheze Tepe Mazembe iheruka kuza muri Yanga iravuga ati none mwebwe mwabige ari Tepe Mazembe igena nagera muciremwo niryo jambo nagiye mvuga nti ntidukeneye uvuye muri La Liga twe niba turondere n'uvuye muri Tanzania basaza urabona nka Tepe nka Mazembe yateye imbere kera kurusha niyo Yanga kera yazikubita baje gukina duharura nk'ibi twaharurira Vitaro muri weekend ariko ubu Mazembe yaravuye hariya ikiraza mubikeneye mugende kuri site ya Young Africans amafoto ariho bariko barigisha bagati none eske mwebwe mutangaza gute ibintu by'imipira barabigisha bantu b'Imana barundi tugende twige Tanzania yacu abatanzania n'abantu bafise imitima myiza nk'ubu ico ntangaza nuko Vitaro yova hariya ata kintu na kimwe kuye kuri Yanga nico nagenda kubwire uno musuze kubaza Vitaro mwiziki kuri Yanga mwiziki ku mupira wo muri Tanzania muri zino ndwi presque zibiri mu maze hariya sawa umuronda akubwira ati basi unazana ibyatari ibi byose tuvuze bazokubwira ati basi ubaza ngo ni ibyatari wowe baza yuko yo nuko twabatinye bijya bine atangwa kujistify impamvu mviriza urazi narabye interview ya mufana wa Manara Shanga ya mufana wa Vitaro ngo gupigwa ni kawaida naswe kurira ko yavuze je naswe kurira numvise interview reka rero ndakubwira ikindi kintu Fiston Buyanga ni equipe ndogo sana reka ndakwereke ikintu kimwe jewe na nakuyemwo connection iyindi ngwara dufise tumaze amasaha abiri kuri kino kintu ariko ninaja hariya ntituza kubura umuntu ariko twishuza Real Madrid kandi bigwaye ari iby'iwacu no munsi twabihaye umwanya kigira kabiri iki cegeranyo wewe wadukoreye ahantu wagiye urakora ku byo twebwe tugwaye ngaha muri football yacu none reka dufate sport muri rusange kuko nabo muri volley ni bimwe ni sport nyene ni strategy ziterambere ya sport ibi wewe wakoze yabura mu Tanzania babwiye bishasha byo baganisha ku iterambere bataragera ko nk'ubu aya masaha y'ibinyamakuru byose byaba biriko birakuvuga twava ngaha bose bariko barakuvuga ciao ikigira gatatu reka tuve muri Afrika iburaya nta muntu atanga ibyigwa nk'ibi ku buntu bose n'amahera iki kintu nta muntu aza kukuzanira plan strategique nk'iki ngo ayiguhe ku buntu ariko nk'ubu no munsi usanga abantu bariko batwidogera ngo batanga uno munsi bishinze ibyo mu Burundi ati no munsi wapi kuri ivyo abandi nababo vyega bakubwiye ati biriwe baratuvugira ibintu ho kwiga basi bavuge bahindura ibintu ariko ikintu cyame nakubwiye twe abarundi tubafise ikibazo cyo kutabashapo mu kwiga mu kurahura ubwenge bwa fast donc kubona akantu cuvuga uti akatayari umuntu sindamusiga inyuma nakubwiye ijambo rya mwumunyati mabaya yangu niyaciye lakini mazuri tuyachangie urumva twige utize ntushobora kugira rero buri muntu twabarundi twafisa kandi kantu ko kuvuga ngo buri muntu yama yumva ko afise ikintu ciwe nta kintu ciwawe kibaho ibi byose kuko si wowe mvanse n'umupira ufise iyo wavuye hiyo mukongeza mugatura gukina twese iterambere ni iki no gukopya no kurahura ubwenge ivyo abandi bakoze neza abazungu barabisitse niko bavuze ati we learn from others ico ni congiritse kivuzwe nande na Nova we learn from our mistakes ayo makosa yacu rero turashobora kuyigira ko twabonye ko ari amakosa Fisto yavuze ikintu kijya ca Droit TV Fisto yari yavuze ko yize biki muri ETS jenize electricité industrielle hari ibiharuro hariho umu ekonome yitwa Pedro
ibi bintu yari yabisiguriye uko nyene uturabyibikamwe nk'ivyo ukunda tije mbona bidashoboka wewe wabona bidashoboka eh Fisto sinzi ko ari utundi dupoye woherahereza ko ego twanyuma urumva n'amarekomandasiyo gusa umuntu atanga ku migwi yacu nuko icambere imigwi irakwiye kwitunganya neza amahera mu mupira w'amaguru ariho mu Burundi ikongo aruzuye bisaba ko imigwi yacu yitunganya neza imigwi yacu igire amaprojet kuko amplisi uduga niko amplisi uronka amahera hajya nubonye za yanga zigura abantu bameze kuriya nuko yaramanzije guhonja isukari wabona umwana umuhaye isukari ejo gumaza akeneye ya sukari nyene hari intebe maze kwicarako hari amahera bavuga ati twege turagiye imigwi rero yacu imenye ngene yitunganya cyane kuko ibi byose twavuze birashoboka no nga mu Burundi birashoboka ariko intunganyo mbi imigwi nituma tamufatanya bigogwa numwe azoza ngaha urigera wumva muri ino myaka yavuye umuntu akubwiye ati twe target yacu niyo gushika muri ajya matsinda tujyayo mafaranga happy ntibibaho nta muntu numwe uzokumva ntibibaho kuko nibwo bagenda nku l'essentiel c'est de participer nta target no rero je ndumva nka mwebwe mufise ijwi rishira hejuru no kuri ngo muravura ntimuvura ngo ndavuga simvuga ntituvuga rero muhimirize misi yose muzokwame muhimiriza kuko atari uko football ngayo bace mu Burundi izotubesha mwe murabona imigwi irirutse gushika hosome basumbanye inota rimwe ngo championnat yacu irakomeye ariko tugiye muri competition africaine tugakubitwa 4-5 ntiturenge premier tour ivyo bintu tubiruka kuri Lydia Ridike niyo yigeze kugera ishika osome nabonye ntari yakigiye barari amahera Vitaro yari kera ubu hoho forma iri kiraba muri kan muri kafe iri kirahinduka cyane Imana ntiyadushoboza undi muzi nzoza tuganire kuri forma shashanoze kuko imigwi tutunganyije ejo uzokwire tuvana bya bigwi bikomakomeye tuzokwama tubundabunda hajya hahandi rero ndumva arico kintu twokorera ko cyane nizi za Real Madrid zande nico bikora nizi za Man City ijya migwi yose tuzi nivyo bakora utu project tubora duto nitwo bakora kugira tubinjirize Super Africa ngende mvuze ndabonye igituma izi za Madagascar za Cape Verde aho rero ni kubera twagiye go niveau ya maclub ngira ngo Fiston tugiye kucitwa ama equipe nationale naho iyo bari yindisije nibaza yuko nayo nyene uzobitegure uzobituyagira uyo niwe Fiston nababwiye nti jewe no umwe mu bantu bashaka kuyaga sport nkaba convaincre office deni Fiston nuko ngira ngo twayaze byinshi maze novuga kingo cy'amasaha gira kurabira arenga ari ivyo turiko turayaga rero ngira ngo batahuye abakuyemwe ivyigwa mwabikuyemwo ko biri kose nahabo ko kujya ku kivi hari ibintu bimwe byoroshe kwanza by'intango no byoroshe ngendegwako nkibi inye byo ku amaklebe no bwa kugira abaja marketing bavyumva bazi communication cyari bakoresha amarezo sociaux Instagram ni kintu wabivuze neza ucugurura kuri 0 francs YouTube, Facebook biramara maji cyane gose kandi twamatwara appareil photo niyo buro n'umuntu numwe agira appareil photo kugira basa amafoto bana yoterera muri club ati genda terera appareil photo tora ni murondera uzoyikoresha gusa imashini ati mashini ngiyi nanje ndayiterere ibintu bikagenda neza makabaho kumubiriza abantu guhimiriza abantu ku munsi wa match abantu bakuzura mu bibuga byukuri ibi mbona yuko ari ibintu byoroshe cyane gose kugirana gushikwako rero nahacu nahimigwi yacu gukanguka kwikangura tukava novuga mu mwitiro hanyuma rero Alonzo nibaza yuko turiko turava kuri no sujet goja tuja no kuyandi makuru oya amugenzi wacu Hafsa niwe yaturiye akarati ntimugende mudasomye udokumente wewe ngira ngo yabonye
ibihari reka turabe ngira ngo abantu bashoboye kuba interese. Yvonne ati akabazo kanje kuri Fisto kubwawe ubona hano iwacu mu Burundi habuze iki ariko ivyo byose n'ivyasiguye Yvonne kugira natwe tube nk'abandi ku rwego rumwe canke kubwawe ubona twokora iki hano iwacu. Nibaza ko message ari yakera mugabo nyimba ari yubu nyene yo urazi yuko ari byo ibyo nyene ibibazo vuze n'ibyaheje kwishurako. Nduwa Yezu Christophe imigwi yacu nirabe yisubire ko kandi n'abajejwe inkino babishiremwo inguvu bizokunda. Urakoze cyane. Yvonne ati nawe yasubiyemwe bya bibazo nyene. Innocent Mahombe ati bite ikibazo dufise ngaha mu Burundi ntidushaka kwiga nico kibazo dufise. Uyu wewe nawe tuvuga rumwe. Nduwa Yezu Christophe ati ndabaramukije Alonzo Yves n'abandi muri kumwe hama ikintu muri ko muravuga ku migwi yo muri Primus League nico kandi ni ciza kuko ndavye ingene mu Cibitoke ca Rugombe batoza amakori ya Bumamuru ku modoka bo kubaka na stade. Ico nico amahera isikara akora igikugwa cayo cyayagenewe. Ivyo twavuze no ntitwavuze Kayanza izi equipe z'intara izi equipe zirafise ama strategie menshi yo kugira. Uitwa Irishura Joseph bonjour mwese gusa turakuye ishapo kuri Fisto kandi ibyo yavuze vraiment nivyo guteza imbere igihugu gusa izi roche nivyo guteza ivyo yavuze nivyo guteza imbere igihugu gusa izi recherche akuye kuzerekeza nabo vyega donc ko byerekeza kubo vyega nivyagombye kuvuga hama tukihana vision au moins 5 hama turabe aho bigeze. Urabona rero urabona nkibi ikicigwa nka federation yateguye iti twabategura ivyigwa by'ukuntu football yacu ishobora guhagarara. Reka dufate ko ari niveau ya ministeri kuko izi ni plans strategique z'igihugu kuko ibi ni ivy'igihugu na federation kawaida ibi ni vya federation kuko federation nakujya kwe ku mwana wawe ushobora kumutegurira plan burya ama equipe yose n'abana ba federation ibi ni vya federation kandi federation ikindi naco irafise ama contact menshi kandi irafise ijwi riri hejuru nuwo baronde atoshobora kugira kandi federation nayiri muri ministry. Urumva rero bagategura ikintu kifise inguvu cyahimirijwe apana bya bintu bikorwa Alonzo byo byuko ngo akabana comité de suivi comité de suivi urumva ishigwa mu ngiro riri ko rigenda go akajamo n'ababimerita sana ibyo byose urumva hakagenda haba hakogwa utwo tune hanyuma abantu bakiha vision mu myaka ingahe bizoba bimeze mu myaka ngahe urumva kutamenya umurongo turiko nico kintu nico kibazo ca mbere twebwe ngaha mu rega burya football yacu nta identité ifise nta identifise nta identité eske turi abagurisha canke turaba abatera imbere nta identité dufise kuko iyo batwe kuba twari hayo umurongo twabati basi reka tuba abagurisha ama academy yo reka batezwe imbere raba nk'ubu nka Senegal bobo objectif yabo nama academy burya championnat Senegal nikomeye imeze nk'iyi wacu ariko equipe nationale yo ndayihuye nayo kuri canale vuga ni kubera kitaciye kamatara ya championnat ya Senegal ikomeje gusana equipe zibiri ASEC Mimosa na ASEC Mimosa yo muri Côte d'Ivoire ASEC Mimosa izo nizo muri Côte d'Ivoire kwanza ni bimwe nta Senegal na Côte d'Ivoire ni bimwe championnat zabo ariko ma academy yabo arakomeye cyane kuko niyo aproduce rero tugetwa tugiye kwiha umurongo wana ngo nk'u Faransa bwari haye umurongo kuri Nozere Clairefontaine buri umurongo baravuga ati i Clairefontaine ngene fonctiona barafata bakegeranya abana ariko iyo ni politique y'igihugu bakabashira hajya bakabigisha burya ama test unaniwe ucusohoka unaniye ucusohoka abana bakiri bato abana bakiri bato hanyuma zijya club ziza urumva ukuntu babikora batora abana bakiri bato bakabatwara Clairefontaine ni centre y'igihugu yigisha umupira n'irya CTN ikora buri munsi ariko kazi kayo kwa buri munsi iramuririki abana b'abafaransa ukuntu rero ikora yoyo
baragira ico bita cible bararaba mu Bufaransa n'ubwahe burere n'ivyahe bice vyamye biturukamwo abantu bafise impano z'umupira iki kintu Kibuga Ramazani yigeze kugisigura ngaha ntushobora gufata umwana kuvuga ngo inguvu wakoziresheje mu kurondera impano mu Buyenzi nguje kuzikoresha mu Ruyigi kandi muri kahise utazi umukinyi w'umunyaruyigi yavuye shira inguvu aha hantu uzi havuye Nyange havuye Saido ntibazonkiza aha hantu uboneye doge barafise ukuntu barabati muri kahise aha hantu ikawirimbuka erega ninga kwa kundu vuga iki giterwa aha hantu cara hahoze ukapana kuvuga ngo ugomba ufata ikigazi uje kugitera ahantu uzi yuko kitigeze kiba nibibaho ivyo ugomba kuranforsa ibigazi ubishiraho vyahoze nyene hahandi nyene nimba ari kawa ufizi yuko ari uburere itigeze ibamwo ubwo rero urabwiyoza kagera gushira hari bobore niko bagize ngo barakubwira ikintu kimwe niyumviriye abantu benshi twihendako duhora dutuka Ubufaransa ngo bwatumaranya birabure ngo bukinisha birabure gusa ngo none ngo bari abirabure yaba bari wacu ngo baba ngo tuba tugeze no gutwara Ballon d'Or cyangwa ngo na Mondial tuba ninde yaguhenze yuko ahubwo yaba bayi wacu baba nakina n'umupira none twebwe nitubafise ibihugu byacu bikinisha birabure ninde yaguhenze yuko Pogba ngolo kandi yavukira muri Mali akawigira muri Mali yari kuna ukinaga kina na division hari ariko Abafaransa bafise ukuntu hari ama region muri ayo ma region avamwe amatala hari ama region ashikiramwe abirabure benshi ahubwo tubakeze tubone yuko ari abantu beza Abafaransa kuko badakumira izo region ngo baje guforsa mubi wabo kuko ahavuga ahari abi wabo abo bera benshi bahasipoza nk'ahantu hatava impano nyinshi ariko bakavuga bati nyimba i Marseille nyimba hehe hariyo impano ariko izo mpano twebwe nyimba twasanze ari za Pogba nyimba twasanze ari Ngolo Kante nyimba twasanze ari ba Disasi ba Kolomwani turapfa gutora abo twigisha abo tubatombozemwe bazohitamwe kudukinira canke kutwanka kuko hari nabo biformira abo nyene babahereye ku myaka mikeya bakabateza imbere mu mupira babo bagatwagwa n'akantu kukuja muri Afrika kamwe twe tuba twipfunze ariko baba bahemukiye iki aho baba bahemukiye Ubufaransa kuko bwabahaye byose mu kibanza cabi wabo ariko twemwe natwe mu kubahemba tuvuga abakinyi bacu barabamaze wowe warabigishije umupira urumva nuko mu bundi butumwa gatoya nsozera kuri ico kintu batwara abana Clairefontaine iki kintu naco nyene nico kumurikirako Alonso igihugu cabigishije cabara muri ku myaka 13 baca hamagara ama club yose aja ama academy yayo nimuze murabe ko ari ivyo ngosuma donc bajya nibo baca bagira ibitogwa baca bagira triage kavuga ati uyu mwana vraiment sitala uyu naco iyo uri kurakora ikintu urahomba ari naho utera ikintu none twavuze ko ari muri business business hari igihe bigenda neza bari abana baformye si bose bavamwe abagabo ariko ari igihe kimwe giciyemo kikaca kikuhoza yamarira yose wari urumva rero baca baza bagatora za Paris Saint-Germain izo za Nantes za Nice za Lille za zikaza zigatora za mano bagacatwara mu academy ukazobona nationale y'Ufaransa 99.9 bose baciye muri Clairefontaine voilà ukazobona ugwana nka Guyolise ono musore uriko rukwiza ama 20 aro utera ari ya za nuzenye muri ukamubona mu mwirabo afete ni politique y'igihugu iyo kandi ivyo navyo itonze ku murongo kandi iyo nayo iba avancé par fédération je nikindi naco cyanyuma mu kurangiza kuri ino sujet ndiko ndiyumvira eske none imigwi niyo shobora kuja hamwe ikarondera basi kinikorera hamwe kigatuma basi ya niveau ya football yacu iduga imbere igasaba muri leta par exemple nk'ubu biratangaje nta mugwi numwe nga mu Burundi dufise ifise sport de gym sare baragira n'ama partenariat umwe base kawaida ajya nk'ubu bari kugenda bagakorana bakaca bandikira federation kabasukuve bakagenda base bafuma basabira exoneration muri OBR kugira basi yinjize bijya byuma bya gym abakinyi bacu bakomere bagiri ubwo twose n'utuntu bisaba ko abantu bacu buguruka babona bagiri iki ko byose byako nabaje bazungu babikoze ko nyene ari ubundi butumwa yego aya nzo
Nzosabimana Guiliano ati namba dukunda imipira yo hanze nuko bakora ibiryoshe umvise iki naco cumva niturenganya abantu gusa ngo ntibakunda iby'iwabo kuko araho barondera ibyo bakunda ngaba kabibura ico coco nubundi kuko ati basi namba bashaka gupanga abakinyi bokina nibaze babaza mwebwe abajournaliste kuko burya analyse ndazemera ayo mahigwe nibayabahe kabisa twe dutanga ibyacu rega iyi contribution turiko twasaba ku ruhara rwacu rwa buri muntu wese twe tuba twabanje gutanga iyi so kuvuga ngo twe turabinonoseye kurusha mugabo twe turahimiriza Irene Nombre mwubahwe cyane uwo musesanguzi arashoboye ariko ara message leta kuko nibaza ko yo créa des écoles académiques zifashwe mu mugongo n'ibihugu biteye imbere kujya kwa Senegal, Ghana, Cote d'Ivoire. Undi nawe Nzosabimana Guilherme nasomye we yatanguye avuga ati tuduzi bendera nk'ibindi bihugu nta munsi abarundi ntabashigikira ariko bihera mbabaye none bigende gute basi nibadusabe intererano tuyitange igihugu cacu giheze kimenyekane naco nyene nk'iburaya. Andre Mbabazi hama nanje ico novuga kubijanye n'imigwi yacu nuko uburongozi bwo bigiramwo inguvu mu gihe mu kubiha umurongo kugira football yacu itere imbere. Steven niyo nahabonye ndabaramukije batama muraduhimbara cyane hama even mwataha umbwire Alonso kuko ndabonye uyu munsi niwe ari ku mashini asigemwo kakarimbo akawe ntumpakanire oya yashiramwo peti ndaguhinduriye programme Nzosabimana Guilherme ati Yves bonjour ndamukiriza uyo murundi aciye ubwenge izina ryawe ryahindutse ibya Visto turabiye byo tubwiza umurundi aciye ubwenge erega twebwe inkino z'i Burundi twarazikurikiye cyane nta munezero zigeze ziduha duca twerekeza amaso iburaya gusa leta nigerageze idufashe natwe urumva nabonye ko baba bafise ubutumwa honestly hatunga imana mwibuke nayiburaya nababwiye nikabu hanyuma imbere gatoya hari ubutumwa nabonye bwa JD Gang nawe yari yavuze ati ndiko ndaba aho naringeze imbere gatoya imbere ko ducishamwe commentaire zindi JD ati emission y'uno munsi sukuryoha gusa irarengeje ndakurahiye. Andre Mbabazi Armel John inasomye FFB niyicare yigire kuri Febabu. Yvonne irakoze bonjour bantu bacu mumeze neza ndabaye abari mu gihe cyo kuduha ikaze irishura Joseph bite mwese hama ikaze kuri Fisto nanje namwumva kuva kera kandi vraiment ari top 4 ari trop fort kuri débat na développement footballistique du Burundi mukomere mwese. Ubutumwa ni bwinshi Alonso ubutumwa ni bwinshi kabisa nuko witwa Size Pro Arno hariya mugaha yavuze ati uyu muntu mwari mwatumiye azi marketing yakaje afise ivyiyumviro birashe kabisa tabantu nkabo nibo igihugu gikeneye ati wonaho woba ufise ibihumbi jana akwigishije ati wokora iki akwigishije wokora ikintu kizima kabisa ati migwi yo ngahanye icambere nuko kijya kintu ca mobilisation coba ati migwi yaha mu gisagara ikwiye kubanza kurabira ku migwi y'Igitega niyo mbona imaze gutahura mbo yafashe nk'agaro Musongati na Flambo iyo habaye match barahimiriza abanyagihugu y'Igitega bagashiraho stade ikuzu none ko bamaze gushika kuri iyo ntambwe
acakurikiriza izindi ntamba twagiye turadondagura izi kurondera muze y'aba sponsor kandi hari igitega ega n'ubundi baraye baronse sponsor Ciao. shira kure musongati je ndakubwije ukuri intambwe yo Musongati bafise intambwe imigwi yacu izotera imbere izokwama ihera igitega nivyo bariya barasobanutse Musongati baramubiriza cyane cyane. rega nikindi naco Yves burya même si bajya bagwiza abanuze badashaka kuza urashobora kugenda ukabaresha ukagenda basi ukipendekeza rega mu misi ya mbere sinzi kurabona produit imisi ya mbere produit barayiguha ku buntu yego barayiguha ku buntu ugende bukigihe bazana ikinyobwa kiraho cha Brarudi hajya kuri stade bakidohera ku buntu ariko ubu cyari export FIFA rero bisigura iki twebwe fuma basi tugenda ko banse kuza reka tubashikire basi viva kuri departement bayiduha kuri 500 iyi bariko baragira iyi vitalo twe baraduhonja mu ntango za VBL iyi ari Brarudi inga imeze kujya rero bantu bimigwi turiko muri ko muranyumviza fuma basi mugende kwipendekeza muri ama societe basi ibintu byabo babikore ku buntu ariko omwe babahe utundi tuntu namara amazi yawe werimine ikintu kwanza kiri negative mu barundi ico coje ikintu ca negativite kibanze kituvemwo nukuri kwibana je ndakubwiye hari abantu babwirwa ibintu hakuvyumva bagakoresha ubwenge mu kubipinga utaranabigerageza umuntu agwaye aga bimwe nakubwira wewe wari guheza urayiyo mashini uzinze wazinga atangwa kugusigura impamvu ivyo wewe wateguye bidashoboka bidashoboka ati bitwara bigerageje byaraza titere yacu mwebwe ni kubera mwebwe muvugira gusa hajya kuri ijya mikro ya Buja FM twebwe tuba twarabibonye ibi bintu nibishoboka uzi impamvu agaca kubwira impamvu ive kugira ducungura umwanya sinzi ko wowe ufise ubundi butumwa tubuce ku gatoyi ubundi butumwa kumbure ngira ngo turabusozerera ko ntacu reka duce gusa bo bandanya babutanga nabonye batanga ivyumviro vyiza mbere ko duca novuga ku makuru y'aba transfer ibura duce gato kuri bano badutumye duce kuri aya matangazo gato communiqué de rêve de définitive la famille d'Ofe Ernest Nkenibanje son épouse honorable Muhimundu Xavier et ses enfants Ntwari Jean Tony Trésor Akeza Ange Prince Nganinka Marie Leslie et Irishura Marie sans Sancha a le plaisir de vous annoncer qu'elle procédera à la levée définitive des faits Nkenibanje Ernest samedi le 25 août 2024. Les cérémonies se dérouleront à la cathédrale Regina Mundi, salle A à 13h, après une messe d'action de grâce qui sera célébrée à la cathédrale Regina Mundi à 12h, que ce communiqué parvienne aux amis et aux connaissances se trouvant à Bujumbura, Karusi, Gitega, Ngozi, Ruyigi et à l'étranger. La famille vous réitère ses sincères remerciements du soutien que vous n'avez cessé de lui témoigner. Que Dieu vous bénisse. Indi tangazo communiqué l'école polytechnique de Grand Lac de Bujumbura EPGR située à Nyakabiga, l'avenue de l'imprimerie numéro 64 porte à la connaissance du public qu'elle a commencé à instruire les nouveaux élèves pour l'exercice scolaire 2024-2025 dans les cycles maternels, primaire et secondaire avec comme section commerciale et gestion CG, technique et sociale TS, humanité pédagogique HP, humanité scientifique, sciences, l'inscription se fait tous les jours ouvrable 8h30 à midi 30 et de 14h30 à 17h. Les PGL disposent de deux bus scolaires
d'un laboratoire informatique équipé par les ordinateurs de la dernière génération, d'une bibliothèque physique et numérique, d'un rétroprojecteur pour les cours nécessitant la démonstration et ces installations scolaires absolument sans concurrence. Faire scolariser votre enfant à l'EPGL a plusieurs avantages, entre autres la gratuité des cours pour le parent ayant plus de 3 enfants. Un enfant sera gracié de 4 à 5 enfants, gratuité d'un enfant de 6 à 7 enfants, gratuité d'un enfant et l'autre paie la moitié des frais scolaires annuels et tout diplôme d'état de notre école à la facilité de continuer ses études universitaires en Europe et Espagne. EPGL, c'est la fierté des Congolais de la RDC au Burundi. Contact plus 257 72 34 75 56 pour EPGL. Mwanakilwa Bendela promoter. Nibaza yuko amatangazo twari dufise arayo onye mu kwakwanya reka kumbure novuga duce ku dutransfer dukeyi novuga mbona ariko Alonso uze gusigaza umwanya w'amatelefone nivyo kuri YouTube byabaye byinshi no ku mapele iby'Iburaya twama twabivuze nivyo kumbure novuga zoba zifise ingufu icyo twavuga ni ego hari abakinyi rero bagira kuri bangahe barabafatira runini equipe nationale ya y'Ubudagi ubona ko bamaze kuba novuga bashimira basezera bababwira ati nukuri byari vyiza cyane ukabona rero yuko hariyo Manuel Neuer, Toni Kroos, Iker Gundogan na Thomas Müller anye na ba legend ubona ko bari bamaze igihe kinini muri no equipe nationale ariko vyukuri Manuel Neuer, Toni Kroos na Thomas Müller na Iker Gundogan. Muri abo bose utatwaye igikombe c'isi ca 2014 ni Gundogan wenyene naho nyemya byayi bivuye ku mvune yagize ico gihe uribuka mu bakinyi bazwi bakomeye b'Ubudagi ni babiri ni Benareus bose babitumwe n'imvune zabasibije igikombe c'isi c'ico gihe ariko waza kuraba nk'icyo bakuye muri Manuel Neuer kuva muri Schalke 04 aza kubatitirere muri equipe nationale y'Ubudagi yatwaye byose ku ruhande rwe ariko national Mannschaft ni ikatayikoreye ko nico gikombe c'isi yagezaho aza kuba no mukinyi agwanira Ballon d'Or na ba Cristiano na ba Messi ari umunyegori ni ibintu tubona gake cyane ubona ko bazomukumbura peut-être ahaye akaryo uwitwa Ter Stegen ibaza umuntu aharugwa mu banyegori beza ku isi mugarinza agera ku myaka 32 ya Alonso 33 atarigera aba muri mwigori ry'Ubudagi donc kubugenda go yagiye kurimara mu igihe gito ico kikwereka uburyo uyu mugabo Neuer yabaye igihangange kuko nta muntu numwe yigeze azangwa bakekeranye ngo uwundi ngo yoze waja kuri Mula ivyo yatanze nta numwe atabizi kuva 2010 binjira be generation imwe be na ba Ozil barangana batanga byose abo mukinyi mwiza wiganwa kiri muto ba ikiriye generation ubona ko badagi paraporo y'aba petit frère babo bari mu mugongo wabo
ubona aba bakinyi bose bazogorana gusubira kuko ntiwovuga Ter Stegen nk'umusubirizi wa Neuer kuko nawe azomara igihe gito nibyo mwigore umuntu arashobora kuramba gato mugasi imyaka myinshi waja kuraba Miller sawa urashobora kuvuga uti barafisa gahungo nka Musiala muri ijya pose yiwe muga elema nka Toni Kroos bazoyisubiriza naye nuko kurundi wande witwa Joao Cancelo yamaze kwishikira hariya mu Barabu muri Al Hilal imwe yaba Neymar hariya miliyoni 40 z'amayero Fisto nacho muvuga ko umusore agiye guhembwa imiliyoni zinga miliyoni 70 nta miliyoni umvise bari yabagiye habari inyuma habari iryo bahasha habari iryo bahasha kuko parcours yiwe kuva muri City kuja muri Bayern kuza muri Barca umuvuga ku iki Cancelo numuntu yabuze amahigwe yo kuba umutitirende skitable kuravye na football yiwe na style de jeu yiwe yari nziza ariko ingene imigwi yagendera mutanatana sinzi ibintu byo byaramushikiye muri relation yawe na nindi migwi n'abamenyereza ko kubona umwana ungana kujya ukava muri City ego waratwaye ibikombe ariko ntibakugumane ça veut dire ko ho barakana muri we ko bakatagenda neza relation yawe n'abakoje ariko ko yigire hari yakwirira amahera y'igitoro ndumva ni sawa Cancelo yavuye muri Juve bamukamvye na Danilo umwe yahora muri Real Madrid ego yitwa Danilo umwafubeke ico gihe twabona ko mengo City niyo yibwe ariko byukuri Cancelo yaraje yagize sezo ziwe nziza muri City gushikaho umubona nko meilleur joueur wa City muka Guardiola yaje kumubona nka profile atagikeneye bica birapfa biramwica mu mutwe kuko yamwicaritse yanka kwiyakira yaze kwiyakira yumva nyene ko ari umukinyi yategezwa kuba titulaire muri City baca bamutiza muri Bayern kuko ico gihe rero ibintu byabaye bibi nta nawe yaronse bamugura burundu ko ari kugenda bamutiza yaciye noneho Cancelo agira n'amamare chance equipe yamwifuza ikiba imeze nabi mu bijanye Barcelona undi kuri se zimwe bamutije nta cari kuyibuza kumugumana nuko rero Man City imukuye ko canke imugurishije amafaranga miliyoni 40 hama agiye guhemba ni menshi ahandi naho ni biri right biri ni ibintu byari bibereye kuko buri ya equipe umaze se zitatu iguhemba utanayikinira hajya hari uruhombo nayo nyene birikira kugura kuko bagerageza kumutiza barako buroro nk'umuntu agira ariko atanga service ahandi kandi City ariyo igerageza kumuhemba reko babamukuyemwo nayo vraiment jembo nari ibintu ariko umushahara ni munini yagiye guhemba erega niba bakurikiye yasinye contrat y'imyaka ingana bajya uri yaracaye na muto ni tano yo yasinye 3 saisons amasinye akitaka 29 ni mike myaka muri Arabia Saudite gushika 35 au hotel ari aho hotel nabo bari wegiyeyo Cristiano nayirenze namazoezi nuko kuri bitwari ko turagaruka ko novuga by'uburyo ama revenue bwaye imigwi cyegeza gukura amahera ndashikiye ku nkuru ya Juan Alvarez muri Atletico Madrid Juan Alvarez muri Atletico Madrid jezi ziwe Atletico Madrid yagurishije imaze kugurisha nobwa ya kwisoko pièce amajana 919 muga kuri yo vente aux enchères ku giciro cyo hejuru jezi imwe $, nako amayeho amajana 220 urumva jezi imwe amaero amajana 220 pièce amajana 919 amahera ni menshi cyane kuko urumva bagize vente aux enchères vente en enchères nivyo ni nka camunara ko ijya camunara baje hagura abantu bafise amahera menshi kandi biyemera kandi ugasanga produit yawe uyigurishije ku giciro kinini ya par rapport ku giciro kiri standard kibayabaye vraiment nico nubwo nundi buryo bwo kwinjiza amahera aho urumva kudandaza jezi muri bwa buryo busanzwe ivyo babishize ku ruhande aho babanje kwanza gukora ivyo kuri bajya abantu bakomakomeye bamambre bicubahiro nyene iyo ni pari iryoshe cyane gose nuko 61 ubusa turasigaranye iminota 10 simike mu gihe twoyikoresha neza
iminota 10 simike turashobora kwakira abantu 10 nyene Manchester nayo buriya byaraheze bya Igarte ntibiratungana neza mugubona ko ari umukinyi bagiye kuzana kandi uri kurarana bariko barasohoka muri Manchester ubona umwanya wiwe bariko bawutegura Alan ni wavuze ati muve ngaho mutavuze ibya Igarte murambi ejo Alan yandugikiye icivugo ca Igarte uyu muhungu akubwira ati when we have the ball it's a game when we don't have it's a fight ikini civugo c'umuntu milieu defensif iyo dufise umupira ugwa bari ku rukino riko rubaba nabi sacu badi iyo tutawufise intambara zino Casemiro agiye kwicara Casemiro agiye kubaho challenge kabisa Casemiro nyimba warabibonye mu mwaka uheze niwo mwizera nk'umutitilere niwo pa kumwizera nk'umutitilere kuko agwara kenshi ariko zanguvu zo muri Madrid ntugiye ngo nizagifise ingufu nizihera voilà yakinye match nyinshi kandi no Manuel Iga muri Real Madrid kandi rero buriya ni watera ingumu umuntu arababara muga nawe ushoboye gusigarana ubundi bubabara bivuze ngo uwitwa Casemiro yacagaguye benshi hajya nawe ntugiye ngo ntiyavyumva Uitwa Sancho nawo Barca iri kwiramurura abagiza ariko bashaka ivyagusa bashaka ko Manchester yo mubaha kumutiza kuniza katwakira uyu wa mbere allo amahoro allo Jenga shaka ni turiko turumvikana oui allo turabumva muri bande Jenga kubaza Bengi kande ibukarama hagarara neza Rero kubaza mahoro